mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ni umwanya makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, mwaramutse abaduteza amatwi muri aka gatondo. Muri leta z'umwe za Amerika, inyuma y'umwaka hashyizweho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe gutohoza ku gitero cyakozwe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku nyubakwa y'inama nshingamateka. Ejo ku munsi wa kane iyo komisiyo yaratanguye kumviriza ivyabona vya mbere ku vyabaye vy'iyo migumuko. Ukukumviriza abo bantu kuzobandanya gushika mu mpera z'uku kwezi muri iki gihe cici, gukurikiye amatohoza kuri ico gitero cyakozwe n'abashigikiye uwahoze ari Perezida Donald Trump amaze igihe yaratangujwe n'iyo komisiyo. Bazobazwa n'iyo komisiyo ku itegurwa ry'iyo migumuko, uruhara Trump yoba yarabigizemwo, n'ingene yagerageje guhakana ivyavuye mu matora kugira atware iyindi manda igira kane. Komisiyo iriko irarondera kandi kumenya ico yariko arakora muri White House igihe abamushigikiye bari bashwaye inama nshingamateka batera ibiro vyayo. Abatohoza bo muri iyo komisiyo barabajije vyabona birenga 100 bifise aho bihuriye n'iyo migumuko, hamwe n'utwigoro twa Trump two guhanagura ivyavuye mu matora. Ariko ibindi vyabona birimwo abafasha ba Trump muri leta ihitiye, abarepublikani 5 bo muri Congress somambike ba Trump bo baranse kuhirahira ngo babazwe n'iyo komisiyo. Mu karere ka Afrika k'ibiyaga binini, abantu 7 barishwe mu gitero ku ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igipolisi cavuze ejo ku munsi wa kane ko mw'ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane nyene abo bantu bishwe n'abasuma i Kashuga muri teritware ya Masisi muri Kivu y'uburaruko. Abaroberi b'umuhari Nyatura bagenzura ako karere niho bakekwa kuba inyuma y'ico gitero nk'uko bivugwa n'igipolisi. Ishirahamwe ryo muri Norvege ryita ku mpunzi rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifise impunzi zingana 5.3 miliyoni zahungiye mu gihugu hagati. Ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Nigeria. Ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki byahitanye ubuzima bw'abantu 32 mu mihana y'abantu mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Abanyagihugu babwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko abo bitwaje ibigwanisho bateye uturere 4 i Kajuru muri leta ya Kaduna ku munsi w'Imana. Igisagara ca Kajuru kiri ku birometero 230 uva ku mugwa mukuru Abuja wa Nigeria. Aya makuru y'ubwicanyi muri leta ya Kaduna aje haheruka kwicwa abandi bantu barenga 30 ku isengero Katolika ku munsi w'Imana mu manuko bushira uburengero bwa leta ya Ondo. Washington, ijwi ry'Amerika. Amakuru muri Afrika kandi ni muri Somalia. Perezida mushasha w'ico gihugu yarimitswe mu mabanga ejo ku munsi wa kane, aca yemerera abanyagihugu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu casinzikajwe n'intambara hamwe n'uruzuba rwadutse. Ibi vyatumye abanyesomalia ibihumbi amajana bati ingo zabo baja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu. Hassan Sheikh Mohamud, perezida mushasha, yimitswe nk'umuperezida w'10 wa Somalia mu birori vyitabiriwe n'abantu barenga 1000 barimwo abaperezida 2 b'ibihugu bibanyi, abashikiranganji ba mbere 2 hamwe n'abadiplomate 100. Mohamud w'imyaka 66 yatowe ku itariki ya 15 kwa gatanu yaremereye abanyagihugu kuzogarukana ishusho nziza ya Somalia mu makungu, kubaka imigenderanire myiza n'isi hamwe no guharanira amahoro no kunywanisha abanyesomalia. Bugize gatatu haba ukubisikanya ku butegetsi mu mahoro muri Somalia
ni nyuma y'imyaka igihugu kiri mu bihe by'indyane za politike inyuma y'intambara yo mu 1991 hagati y'abenegihugu yakuye ku butegetsi Mohamed Siad Barre. Washington, ijwi ry'Amerika. Amakuru ku ntambara muri Ukraine n'ingaruka ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Senegal akaba ari nawe arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Macky Sall ejo kuwa kane yasavye Ukraine gutegura ibisasu vya mine vyatezwe mu mazi akikuje ikivuko ca Odessa muri Ukraine kugira ingano zugaraniweyo zishobore gusohoka. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine hamwe n'ibihano vyafashwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi byarahungabanije urudandaza ku isi, cyane cyane ibirimwa vy'intete vyimburwa ahanini mu bihugu bibiri arivyo Ukraine hamwe n'Uburusiya. Perezida Macky Sall avuga ko mu gihe ingano zizibiriwe mu karere ka Ukraine zitosohoka, umugabane wa Afrika ushobora kwinjira mu bibazo bikomeye vy'inzara. Uburusiya na Ukraine vyimbura ibice 30% vy'ingano zikoreshwa ku isi. Uburusiya bwasavye Ukraine gutegura ivyo bisasu yateze mu mazi yo ku kivuko ca Odessa kugira ivyo bidandazwa bisohoke, ariko Ukraine yo yaranse kugutinya yuko Uburusiya bwoca butera. Perezida Macky Sall ategekanya kubonana na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu Bufaransa kuri uyu munsi wa gatanu. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irarega u Rwanda ko rwohereje ku butaka bwayo abasirikare 500 biyoberanije mu karere kari hafi y'umujyi wa Goma. Le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Uyu ni General Sylvain Ekenge, umuvugizi wa guverinoma ya Kivu ya Ruguru, ugira ati u Rwanda rwabahinduriye imyenda byo kwiyoberanya mu bikorwa byo gufatanya n'inyeshyamba za M23. Ikibazo cy'isuku nke kimaze igihe muri komine Mukaza iherereye hagati mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi kigiye guhagurukirwa. Leta ya Tanzania isanga imiryango ifasha impunzi z'abarundi baba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ibaha intica ntikize igamije kubashishikariza gutahuka. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nk'uko twabivuze dutangira amakuru, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zareze u Rwanda kohereza ku butaka bwa Kongo abasirikare 500 batojwe ku buryo bwihariye. Kurebana y'ingwe hagati y'ibihugu byombi kandi bikomeje guteza umwuka mubi hagati y'abaturage batuye Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Aliya Sanka Darius abahiye inkuru. Ingabo z'igihugu ziramenyesha isi yose ko kuva igihe zafunze abasirikare babiri b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwahinduye imyenda z'abasirikare bayo mu buryo bwo gushaka tuneka bafasha inyeshyamba za M23 hafi ya Bikenge muri grupe Majomba. Ibyo birego bikubiye mu itangazo ryasohowe mu ijoro ryo kuri wa gatatu na General Sylvain Ekenge, umuvugizi wa guverinoma ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iryo tangazo, igisirikare cya Kongo cyavuze ko abasirikare 500 botumwe wihariye b'u Rwanda bambaye imyenda ya uniform y'ibara riri hagati y'icyatsi kibisi n'umukara na uniform zabo zisanzwe boherejwe mu karere ka Cyanzu mu ntara ya Kivu ya Ruguru ihana imbibi n'u Rwanda. Iri tangazo ryahamagariye abaturage mu karere gushishoza kandi bagatanga amakuru ku muntu wari we wese babona yambaye iyo uniform yavuzwe haruguru.
Ruguru. Tangazo ry'ingabo za Kongo ryanavuze ko abarwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda bagabye igitero ku ngabo z'amahoro za ONU mu karere ka Rucuro. Ibitero byakomerekeje abasirikare ba Tanzania bari mu butumwa bw'amahoro. Mu kubeshuza amakuru avugwa n'uruhande rwa Kongo, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabwiye ibiro Reuters ko ayo makuru ari amahimbano, ko u Rwanda rudasubiza ku birego bidafite ishingiro. Ibirego bisha bya Kongo byongeye gutera ubwoba abatuye umujyi wa Goma n'utundi duce tuhegereye, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwitwa ibyitso bya M23. Mahombi Samuel atwara moto yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahohoterwa aho atuye kubera ururimi avuga. Ubwoko bwose buvuga ururimi rwabo, ariko twe tuba ikinyarwanda nyine, ubwo twe tuba dufite ibibazo rero kuko tuba dufashwe nk'abanyarwanda. Nicyo kibazo dufite, ahubwo icyo turi gusaba ni Uwiteka kuturwanirira nta kindi. Abayobozi nibo bakwiye kudufasha muri iki kibazo dufite, ntabwo twaruhisemo, nta n'ururimi rwacu ntitwakongwa kuruvuga. Twosaba abategetsi ahubwo bakatuvanirira amacakubiri bw'ubwoko nyine. Mu buryo bwo kwamagana ayo macakubiri no kwibasira igice kimwe cy'abaturage n'amakominota akomeye mu ntara ya Kivu ya Ruguru agizwe n'abo moko y'Abandande, Abahunde, Abahutu n'Abatutsi, bagiranye inama n'abanyamakuru kuri wa kane bagaragaza igikwiye gukorwa kugira ngo amoko yose abane mu ituze no mu mahoro. David Karambi ahagarariye umuryango w'Abatutsi. Ndagira ngo mvuge yuko ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo ntawe ubwishimiye, by'umwihariko ariko rero twebwe nka communauté Tutsi twibasiwe n'ubwo bwicanyi. Iri epfo muri Sud Kivu, aho mwumva muri Haut Plateau de Minembwe, bene wacu barabishe cyane, abandi barabasahuye amatungo. Tukaba rero dusaba yuko leta yafata iya mbere kugira ngo yite ku kibazo cy'umutekano. Icyo nabwira abavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko Abatutsi, nabasaba yuko birinda kwifatanya n'inyeshyamba ziza kubarekrita, tubane n'abandi moko neza mu mahoro nta rwikekwe. Ubutumwa bunini bw'aya moko yose bwari ubwo gusaba ubwiyunge n'ubwumvikane. Frank Kakule ni umwe mu bahagarariye urubyiruko rw'Abandande mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Nous n'avons qu'un seul pays et nous avons le même intérêt et le nta bihugu bibiri dufite inyungu dusangiye, kandi nini muri izo nyungu ni amahoro. Niyo mpamvu tugomba gukora hamwe tugashyira ku ruhande ibintu by'amacakubiri kugira yuko tugira amahoro arama. Nibyo twavuganye, tukamenyeshana yuko ibi bihe hatari iby'imirwano ariko iby'ubwiyunge, kumvikane n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo runaka ni Umuhutu, uwundi ni Umundande, undi akaba Umututsi. Ibyo byose nta kamaro bifite. Twese turi Abanyekongo kandi tugomba gushyira ubwenge hamwe turebe ko twakemura iki kibazo. Nous sommes plutôt appelés à travailler dans l'unité, quelle que soit la communauté d'origine. Imirwano hagati y'ingabo za leta FRDC na M23 imaze hafi ibyumweru bibiri. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Leta ya Tanzania ivuga ko imiryango ifasha impunzi z'abarundi ba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ibaha imfashanyo y'intica ntikize igamije kuzishishikariza gutahuka byanze bikunze. James Jovin afite inkuru irambuye. Ni mu ijambo ry'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Bwana Sudi Mwakibasi, aho yariko asozera inama zo guhimiriza impunzi gutaha mu nkambi ya Nduta kuri uno wa gatatu. Zimwe mu mfashanyo leta ya Tanzania ikeneye kubona ko zigabanywa ku rugero runini harimwo ibiribwa, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo, ivyifuko, gusanura amazu hamwe n'ibindi byose bigenewe impunzi. Bwana Mwakibasi yabariye impunzi ko Tanzania itazosubira gusunika amashirahamwe kugira atanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi mu gihe zidashaka gutaha, kandi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakuyeho ibihano byari byafashwe mu mwaka w'2016 nyuma yaho ubwo bumwe bwizera ko amahoro yagarutse mu Burundi. Hapo awali nilikuwa nashughulikia sana kuona kwamba mnaongezewa chakula awaandaliaise naona angora cyane mkigo mbonye yuko mwongereza ifungurwa, mnaboreshewa maisha na
mashirika, uburyo bwanyu bwo kubaho bunonosowe neza. Lakini kwa sasa naona haya kuambia WFP ongeza chakula. Ariko ubu ndumva isoni zo kubwira PAM ati nimwongereze ifungurwa. UNHCR wakuletea shati na suruali. Ati yuwe nikuzanire ishati n'ipantaro. Wakuletea masufuria ya kupikia na mikeka. Ati yuwe nikuzanire isafuriya yo gutekamo n'ikirago cyo kuryamako. Na mablanketi. Hamwe n'uburesa bwo kwifuka. Zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nduta zo zisanga ata munsi n'umwe zirigera zironswa imfashanyo zikwiye, gusa zironswa intica ntikize. Zivuga ko kubw'amabi zabonye mu gihugu cy'u Burundi zitifuza gutaha, naho zigiramiwe n'igihugu ca Tanzania mu gihe cyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarava mu nzira. Ibintu bafata bakaduha ibihano, none nka twe tubayeho nk'uko nyene mu Burundi, nta kuntu amatongo, abavyeyi nka twe twaje nyene tuhunga turi abana, ubu twaramaze kubyara, ibintu usanga bitugora, kandi bakaba barimo batwiruka ko ku nguvu ngo nimuhunguke. Urabona usanga bimwe biratugora. Mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka, ivyo bihugu twirukiyemo kweri bari batwakiriye, nagarukanywe nuko abana twatabanye tugasabagirana, n'ubu bamwe sindababona, nk'ubu n'intuntu mfise n'ukuntu muri ko muravuga ati subira mu gihugu, none nkaje ku ruhande rw'iwanje nzosubira nja hehe? Umugabo wanje baramwishe, abana nk'ubu ntarigera ndababona no kubabona, ndazi bamwe bo baranapfuye. Nukuri turaseze mudufashe ukuntu mwotworohereza ibihano muzoba mukoze. Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Yeremia Kekenwa muri iyo nama yo guhimiriza impunzi gutaha, we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nduta ko zamaze guta agaciro, ari nayo mpamvu ziriko ziraburabuzwa. Asaba impunzi zose gutaha kubera amashirahamwe mpuzamakungu yamaze kwemeza ko mu Burundi hari amahoro. Kandi burya ivy'isi birahinduka, ubu hasigaye hari impunzi n'impunzi, nihabejo ari mwe mwari mugezweko. Ndabwiza ukuri ziko bikiri uno munsi ku isi mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane impunzi za mbere ubu nizo muri Ukraine. Erega ni ukubyumva uko niko biri. None ko mu Burundi hari amahoro bazoza kuvuga ngo impunzi ziri Nduta ziri hehe, izo ntibazozishyira imbere? Erega hariho ibimenyetso bamaze kubereka, none iyo batanguye kugabanya ya rasiyo mwibaza ko ari biki? Hafi iminsi yose impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania zamazidoga yuko amategeko agenga impunzi adakurikizwa neza nk'uko bisabwa. Mu vyo bidogera harimwo iyugarwa ry'amasoko rusangi, gutema ibitoke, kwirarira irondo, bamwe kuburirwa irengero no kutaronswa imfashanyo zikwiye. Impunzi zisanga ibi ari ibihano bigamije kubatahukanwa ku nguvu, naho ico bahunze ku bwabo babona ko kitarava mu nzira. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buratangaza ko nta muturage uzahutazwa mu gihe cy'inama izahuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza. Mugenzi wacu Assunta Kaboyi afite inkuru irambuye. Mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo u Rwanda rwakira inama ya CHOGM iteganijwe gutangiza tariki ya 20 z'uku kwezi, hirya no hino imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali, cyane cyane ibikorwa byo kwagura imihanda. Iyi nama nubwo hari abaturage bavuga ko batayisobanukiwe, bahuriza ku kuba imyiteguro yayo yaratumye benshi bahabwa akazi. Aba ijwi rya Amerika ryabasanze ku muhanda wa Kacyiru munsi ya za ministeri bari mu bikorwa byo kuwubaka. Icyo twungukiramo ni uko batanga akazi ku baturage benshi, bakabasha kubona icyo kwifashisha, bakarya, bakambara, bakagira ubu ko ndaza nkakora bakaduhemba, nubwo baduhemba bakerewe ariko baraduhemba. Iyi nama iri kuba twayibonyemo akazi, ubufasha twagira ngo muduhe mwadukora nuko mwabwira bakaduhemba. Nkoze icyumweru kirenga ntibaraduhemba, mbese bari kuducikiriza. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo hari imihanda icyubakwa kugeza ubu, inama izajya kuba myinshi yararangiye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Ku mihanda imwe n'imwe bimwe byararangiye, barimo harakorwa ibya nyuma nko gushyiraho za kaburimbo. Imwe rero irimo irarangira, indi irashyirwaho amapoto y'amashanyarazi, ndetse by'umwihariko hari n'imihanda imwe n'imwe twagiye tunatunganya ducishamo imashini itari imeze neza y'ibitaka ishobora nayo kwifashisha. Iyo mihanda turimo turayicishamo imashini kugira ngo ibe ari imihanda myiza
nayo iba ishobora kuba yakoreshwa igihe umuhanda runaka urimo ukoreshwa mu isaha yine cyangwa se mu isaha imwe n'igice. Ibikorwa byo gutunganya imihanda biragendana no gusaba abaturage bayituriye gukora amasuku ku mazu yabo. Aba twaganiriye bagaragaza ko ari ibikorwa by'abatunguye. Dutuye Kacyiru, batubwiye gukora amasuku kandi turagerageza kuyakora. Amasuku dusabwa ni ukongera gutera amarange ku bikuta ndetse no ku mabati. Uretse ko abaturage bamwe bavuga bati igikorwa cyo kuvugurura twari tutagifitiye bije, bigasa nk'ibibatunguye. Ndabona ari nk'ibintu bishyashya, bizaba ari bishyashya ku byo mbona imihanda barimo bakora amasuku yose. Ndabona wagira ngo biteguye nk'ikizi, ni wa mugani nk'umugeni. Sa nuko numva yuko ngo niba ngo nta muntu uzongera kugenda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije avuga ko inama ya CHOGM itazahagarika ibikorwa by'abaturage nk'uko hari ababigizeho impungenge. Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kujya kwa muganga buri uko ajya kwa muganga. Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kugera ku isoko abura uko agerayo. Uburyo burateganijwe bw'uko umuntu ashobora kuzageraho ashaka kujya, ashobora kujya gusaba serivisi agomba gusaba. Mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali cyane umuhanda munini uturuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ugana mu mujyi rwagati uri kubakwaho utuzu 20 abagenzi bazajya bugamamo izuba cyangwa imvura bategereje imodoka. Utu tuzu nitwuzura tuzaba dufite interinete, uburyo bwo kwamamaza ndetse tunatanga amakuru ashobora gufasha abagenzi kumenya aho imodoka zigeze. Mpabwa n'amaguru yavuze ko muri CHOGM hari bizaba bitarashyirwamo ariko ko bizagenda byongerwamo. Ibikorwa remezo birimo kubakwa mu mujyi wa Kigali biri mu mushinga mugari wo kubaka imihanda y'ibirometero bisaga 200 mu myaka 4. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ntiyatangaje ingingo y'imari izagenda kuri ibi bikorwa nawe izava. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri komine Mukaza iherereye hagati mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi hashize igihe harangwa isuku nke. Abayobozi b'iyo komine bavuga ko icyo kibazo kigiye guhagurukirwa vuba na bwangu. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda. Ivyo bibanza bidomwa k'agatoki birangwamo isuku rike n'amaresitora, utubari n'amahoteli biherereye mu mazone yose agize komine ya Mukaza iri hagati mu gisagara ca Bujumbura, hakunze kugenderwa n'ingenzi zitandukanye. Mu nama musitanteri w'iyo komine ya Mukaza Sindayihebura Renova yagirishije abaserukira ivyo bibanza, yamenyesheje ko hari byinshi bikeneye guhinduka birimo isuku rike riharangwa kugira ngo ababagana bahabwe serivisi nziza, na cane cane ko ari komine yakira ingenzi nyinshi ziturutse mu mahanga no hirya no hino mu gihugu. Mwebwe mufise ibibanza bigenderwa cyane henshi ashobora kuhashika 80% isuku aho musanze mukorera ntirikwiye. Tuvuze isuku duhera ku nyubako musanze mukoreramwo uko zisa n'uko zitunganijwe. Tuvuze isuku tuvuga ikibanza c'ubwiherero, utuzu twa sugumwe kuba bufise, kuko hari abafise ibyo bibanza mu batatu twa sugumwe bafise. Abakozi mukoresha isuku ryabo ryo ryifashe gute, baba bambaye gute, nta serivisi do karite iri mu bibanza byacu. Vuba cyane tugiye gukurikirana ku hose metodikuma atana hamwe dusiginze. Abakorera muri ibyo bibanza ntibahakana ibyo, gusa berekana ko hari iby'indongozi zigomba kugiramo uruhara kugira ngo iryo suku rishikweko. Bajya muri jene baje kuraba ahantu bokereza inyama cyangwa bagira ibiki vraiment no usubira kurya inyama. Nuko ari kwa Mungu birababaje. Wagenda ku mucyo ukaranga amazi ariko arogerezamo isahani, ibarabara ryabomotse, amazi imvura iguye ntatemba. Si ikibazo cy'isuku bivanye n'aba mwaduhaye badutwarira iyarara, kandi resitora nayo biba bigoye cyane, badufite iyarara ryinshi. Ni ukuvuga baje kudutwarira iyarara baza nka rimwe mu kwezi, ugasanga twabipanze mu mifuko biruzuye, bitanguye kuzamwo ubucafu burenze. Kuri turabasabye mu bidufashemwo muzoba mukoze. Abo barangurira ibikorwa byabo muri iyo komine ya Mukaza banavuga ko ihagarikwa ry'ibyuma bito bito byatumye ubucuruzi bwabo butagenda neza. Babaza niba nta bitegekanijwe kubisubirira biraboneka. Banasabye kandi ko amabarabara yononekaye yokorwa kuko nayo ari mu bituma hibonekeza isuku rike muri ico gisagara. Ikintu kizana ingenzi
si properete gusa z'amaresitora n'amabarabara adukikije ngaha muri iki gisagara asigaye ateye isoni mumbabarire cyane ngira ndagutume ushyikirize ubutumwa ababijejwe yuko amabarabara yo muri iki gisagara cya Bujumbura ateye isoni. Muri ibyo bibazo byose umusitanteri w'iyo komine ya Mukaza yavuze ko hariko harategurwa uburyo bwo gusubira gusanura ayo mabarabara, ibyo bikagendana n'isuku ryifuzwa. Ikibazo c'amabarabara ni ikibazo gikomeye kandi nubwo yuko gihanze igisagara cose, mugabo kuno mwaka kuri bije ya leta hariho itagisi yagiyeho bijanye na entretien y'amabarabara, bagize amakomande y'ibikoresho. Abaganga nabo basanzwe bakurikirana iby'isuku n'isukura kugira ngo hatandurukiramwo izindi ndwara ziterwa n'isuku rike, hari ico basaba abakorera muri ibyo bibanza. Icegeranyo c'ubugenduzi bujejwe amagara y'abantu mu gisagara buriro, mbega twosaba iki none nko mu buriro? Icya mbere coco ngaruka ko n'akazu ka sugumwe keza gasukuye kaba gafiswe n'umukozi aguma akora ku mwanya ku mwanya. Mu Burundi kugeza ubu amashuri yigisha ibijanye n'amahoteli hamwe no kwakira ingenzi aracari make cane. Abo basanzwe bakira ingenzi zitandukanye basabwa guha inyigisho abo bakoresha, kuko ngo usanga bafata abo babonye bakaja gukora ibyo batazi. Banasabwa kandi kurindira umutekano ababagana cane cane mu mahoteli n'utubari mu gushiraho amakamera, kuko hakunze kwibonekeza ubusuma no kugirira nabi bamwe bamwe. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Impunzi zo mu nkambi ya Rusenda zikora umurimo w'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika zivuga ko izamuka ry'ibiciro bya lisansi ryatumye bahomba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Ugeze kuri iki kivuko cya Rusenda, ahari hasanzwe hari amakipe y'abarobyi arenga 60, usanga hari amakipe atarenze 20, bitewe n'uko amenshi muri yo yahagaritse imirimo bitewe n'iduga ry'ikiguzi cy'igitoro. Aba barobyi mu nkambi ya Rusenda ndetse no hanze yayo bafite amato ku kivuko cya Rusenda bagaragaza ko rimwe na rimwe badakora imirimo yabo uko bikwiye bitewe n'uko igiciro cy'igitoro cyazamutse cyane. Kubera muri minsi ya essence y'icyo yaguhumbe 200, muri minsi yaguze igugu 3500. Ni hatari gose, twangayika gose, bashaka kwinjira mu mazi kuzana yondo bimwe mubivanye n'icyo baguze usanga kure yo riciro nyene imiryango yacu nyene ikasanga imihangayika kubera iki kubera atamwimbo twacuronka nyene kuva nyene n'uburyo nyene twatuko twakura hariya nuko nyene cyo noterera icyo nosaba yuko bomfasha yuko boheje bo biraba neza akaraba cyo bagito bayihemura. Bamwe mu bafite amato aroba bavuga yuko babuze bakira nayo bamira kubwo amadeni bafitiye abadandaza bacuruza za essence. Twegwe kare twara turoba imboga zifuye mu igezi kubera igitoro cyari gifise ibeyi yoroshe, twara tugurikira imboga tukaroba imboga kubera umutayi w'igitoro. Ariko ubu igitoro cyaramaze kuduga ibeyi, mbere tugikoresha igitoro cy'ibeyi nziza, ibipe na deni nini atari tufise.